man bro mimi nishasirika usinambi aba promoter bariyo na jenda shama franga Natasha okay basi Freema Boy azo indirimo mureke kuyivuza Natasha ko yama muri Tanzania nta nivyo tuvuga uko mu mutabivuga kubera iki yabamenyereje amahera agiye mugiye mu event ziwe agiye mu biganiro akaca sora Samire akarindira akaca sora sister wangu Natasha acha ibyo bitu reka ivyo bintu sister Natasha byo kugenda uraba ivyo niwe byace bigenda bikwicira karere yawe usinifungisha promoter bita aba promoter bita Simbizi wapi sindamwemera kubera sindamwemera Simbizi sindamwemera numuntu akurikira n'abantu benshi ngo bafise ama soliti sivyo nazi kwidandaza nka Simbizi uranyumva yidandaze ku izina giwe razi bagiye abamujako nivyo systeme z'aba Simbizi twama tubona buri mwaka haza umuririmbyi akomeye umwaka uheza akajana nawo bo ibyo biva kuki nenda wa abaririmbyi batatu même Larijo Fang Génération 80 baci sinege kubera ibi aragerageza gusora indirimbo même nziza ugasanga mu journaliste atari umugenzi wiwe nashaka kuvuga mugabo enda babwire gatoya Simanuro young brother kora bien subira wubaka imbuga yawe uragushe cyane man bazingene ko ega biga urava siwe nafise team umurinzi adafise team adafise umuntu ahagarika ibikorwa nuko ego leg ndibaza ko izimanuro yazumvise kora turi nyuma yawe kora mutoyi wacu subira wubaka imbuga zawe chani yawe warakoze rero kwigurisha je nigeze kuraba nigeze kwicarana na noze na Lolilo Lolilo agafise ibikorwa byinshi cyane rero nca ndamubaza brother je nyekubwi waje tunafeli wapi yaranusi aranuka cyane ati no My name is MC White, MC Dollar Capital Politique, the big M's of the town, Kirura Oji. Nikisema MC White, sema sauti ya chui, nikisema sauti ya chui, sema MC White. Reka kandi fata kanya ndabahe kaze mu kiganiro. Novuga yuko mwari munankumbuye iminsi yari myinshi ku Kamo TV, utarakora subscribe nyaruso bikore kugira ngo tubandanyane urugendo rwiza, tubandanye dushigikirana natwe dubaha update news, ibintu bimeze fresh sana. Ni MC White nishikenga ndi mu gisagara cya Bujumbura no hameze neza cyane ku kayaga murabona ko ibintu bimeze neza cyane ndi kumwe no mu artiste mukunda mwakunza abandi mutazi abandi muzi nawe se ubundi bamwita Freema Boy yapu umeze neza msaza yego umeze neza kaze cyane novuga kuri Akamo TV yo Akamo ni muhira Akamo umvise Akamo urumva na Akamo nyene badutera Akamo tukaja twiruka ni home amanda kundi TV ni TV ubu igezweho iri update cyane ya ni TV irimo uzosanga aba journaliste beza tubafite swaga bambara kurusha basania bo ndibaza yuko Akamo shoni yose ibintu bimeze neza cyane Freema ndagaruka kwanza bwa mbere na mbere ku ndirimbo yawe kuko ni nacyo kintu gikuru cyatumye novuga ndagutera Akamo ndahugira ati uze ku Kamo nyene yego ya indirimbo ya mbere yawe nshasha yitwa gute imaze iminsi ngahe ku rubuga rwa YouTube je ndayizi mugaba ndi ntavyo bazi ya kera nshasha donc imaze ubu tugiye muri 3 jours imaze iminsi 3 indirimbo wayise gute ndi fresh indirimbo wayisohoranye amasanamu meza cyane yego ikibazo namangaruka ko misi yose ndi kumwe n'aba artiste turiko turakorana ni kimwe yego nigiki kubuze mu muziki w'u Burundi ushobora gukora indirimbo mu munsi umwe kwize 1 million viewers ico kintu mbona ndakivuga abafana b'umuziki nibaze basubiye kwidogera limitere limitere yarabitanze igihumbi urinjira muri ibintu byose YouTube Instagram TikTok amamega y'igihumbi n'ijana je pense gusa sinibagire ko nambaye neza mbare merci rero niyo mpamvu
vuze ati rero abafana bo muziki nibo bakwiye gushiramo inguvu ajya batweretse ko dusohoye indirimbo bakazikunda donc bagerageze kwinjira c'est muziki gusa ama TV online atanga ibiganiro mugo uzosanga abatanzania ico nico badusumba je marangurikirana imbuga z'abatanzania umurindi muto abafisa abantu benshi bamukurikira kuri ariya ikintu cyose bashaka kwinjira mu ma media bagakurikira mu Burundi habuziki limite igihumbi n'ijana ama mega na leo nuko nyene na leo none why naona mobe n'igihumbi tunafeli wapi ushaka rero uno munsi ugasanga indirimbo y'umuririmbyi nka Satbi canke Big Fizzo canke Frima Boy nishobora kukwiza 1 million de views dufise abantu kubera iki nituvuga ko ari imitima mibi abantu bafise no abarundi ni baramenye iterambere ry'umuziki na terambere ry'umuziki ririmo iyo bamenya ko umuziki ikenewe iterambere bosha kudufasha ugasanga umuntu akoresha Android akoresha réseaux sociaux Frema Boy biragaragara cyane ko umuziki w'u Burundi mwaka kanya bigaragara ko umuziki uri kuratera imbere mugabo haracyariho inzitizi nyinshi cyane mu muziki w'u Burundi eske ntivyo biva mu promoter ntivyo biva mu media canke mu bantu bakoresha imbuga ngurukana mu media zitandukanye novuga aba promoter aba Facebook aba promoter ba TikTok canke aba journaliste muri rusange no music aba promoter barakora ikibazo gihari ku umuntu kubura ama views abarundi bica biva mu ba journaliste bakora ku antenne TV ajya ama radio ama media donc namwe mwigishe abantu kwinjira mu ma YouTube mwigisha abantu kuravuga ati uri kuri radio indirimbo ya naka ukabwira n'abantu indirimbo y'umuririmbyi kanaka yasose gura ama mega injira muri YouTube wandika izina giyo igisha abarundi kuko sinoshobora kuvyumva kubona umuririmbyi yasohoye indirimbo abarundi turuta ubu igitigiri ubu turi kuri 13 millions quelqu'un 13 millions y'abarundi yego mugo gasanga mu barundi umuririmbyi yasohoye indirimbo nishike ko why kubera iki abuze nibiki bibuze so kuvuga ngo umuririmbyi usanga rero bijya consequences cyaziza mu gutuka artiste ati wapi mwebwe wapi mugabo gasanga umuntu abaye base gukurikirana mujaku Baba Levo bo muri Tanzania bajya Harmonize Diamond bagakurikirana bajya why kubera iki igihugu cyabo kirabakunda baremera gukunda ivy'iwabo nakayasohoye indirimbo acaja kuri YouTube nawe posting afite ejo ndabafite bishasha aca bari update ayiwacu soko habuziki why ico kibazo dufise rero tuyize abarundi gukunda umuziki tu James ingorane ibibazo bishika kuri bitanu nza kubaza uno munsi bibiri byamaze kuvamo hasigaye bitatu ikibazo cyane cya gatatu nuko bigaragara ko aba promoter ari abafana eske none umu promoter ni yaba umufana umuziki w'u Burundi uzotera imbere kuko bigaragara yuko n'aba journaliste baba bafite abaririmbyi babo merci naguciriyeko umuziki wacu uri parti zitatu aba promoter bajya bavuga basimbizi bakoresha umwanya bagifosi bafise abarinzi babo no bafise abarinzi baranje promoter umviriza bafise abarinzi babo donc bica bivamo miki nawe akeneye ifana nawe akeneye kubaho bakeneye kugera baca bishiramo inzigo sivyo umaze kuba promoter indirimbo nziza yishire ku mbuga hama ubwira abantu Burundi dufise indirimbo nziza apana indirimbo nziza uyibone na commentaire yawe nishireko kandi wayibonye wanayikunda utusanga rero ngajya ba promoter wazo indirimbo acha promoting acha shira ko commentaire mu ndirimbo ya Mokenzi cyangwa shira indirimbo ya naka kubera aba donc je pense sinzi ugwanko ruba mu muziki ugasanga ari umuji wawe nashaka gupostinga ko baciza uwagasha kwereka ko ugiye gikoga cyawe kiri hasi cyane kandi ari cyiza urumva ama concert ni bajya nyene wama ubona sino bavuga nga iyi groupe yejeje na kare ntibaturiye okay ucuyisanga ku mutwenzi usanga kuri Gera Plaza usanga ni team habayemo na Runtown DJ baca bagira team ikomeye cyane
rero kugira ngo rero mwirya team utari mubajya utabayoboka cugwasi rero niyo muziki yacu ifira hajya urumva mwariciye mwubugwi wow ko bigaragara ivyo niko ndabivuga si uvuga ndabivuga n'inzigo ndabivuze ditro umuziki wacu ni mwiza abantu bawisha umuziki nabajya nyene ugasanga umujournaliste ari kuri akomeye akurikirana stati wanje ari kuri radio zikomeye akakurikirana stati wanje mugabo nagira icyo yivuzeko ajya amasaha yabo ya saa 8 cyangwa saa ngapi ugakurikirana radio agaca yemera kuvuga anniversaire yiwe izoba akavuga party bakoranye akavuga ibindi biganiro mugabo indirimbo yakica mu matwi y'abafana akigira yuko itigeze idasohoka waye ushaka dushike mugabo rero ntushaka kubafata ku nguvu dushaka gukora tu enjour imana izo bikora kandi bazomenya ko turi mu bikorwa tu biragaragara ko umuziki w'u Burundi uko biri kose uko babana uko journalism ibana uko promotion aba promoter babana bigaragara ko umuziki ugumutobora ko bukeye nuko bwije ubu biragaragara ko je novuga yuko umuziki wa Tanzania nta kintu kirekire nitukiwumviriza cyane umuziki w'u Rwanda niko kuko umuziki w'u Rwanda wo plutôt twarawuhevye umuziki wa Kenya wo si cyane cyo kimwe n'umuziki anovuga yuko wo muri Kongo n'umuziki w'u Buganda bigaragara ko ivyo nivyo byari bihugu bisoba byari byadukolonije mu muziki wabo mugamwe akanya bigaragara ko umuziki w'u Burundi barundi batanguye kuwukurikira naho bataratangura kuja ku mbuga mugabe ariko barawukurikirana wow umuziki wacu uri top ubu turakubita afro piano Fima naso indirimbo ya afro piano indirimbo za bien zitambika za club Satbi big up na kare umwaka ukurahera n'umwaka uheze bishagwa ko mudutamwo Satbi big up Big Fizzo big up donc baragerageje saza bariko barakora twe turakora ibintu vya bien dramatique bande D1 hari kintu nagomba mvuge naciye nankakira ko no baninje muri madayi wawe nabo nuko bigaragara ko umuziki w'u Burundi abarundi ntibamenyewe uno musi baragukurikirana ejo baragukaraba kubera iki twama tubona buri mwaka haza umuririmbyi akomeye umwaka uheze akajana nawo bo ibyo biva kuki nenda wa abaririmbyi batatu même Larijo fin génération 80 baci sinege kubera ibi aragerageza gusora indirimbo même nziza ugasanga umujournaliste atari umugenzi wiwe nashaka kuvuga mugabo enda babwire gatoya Lolilo arakora muri legend arakora uzuzurabe n'aya mariste bigeze gusora urutonde rwa afishe n'abari calendrier sinzi iye je sindayemera okay yigiye calendrier mukaca mufata legend mugashira batatu ngo Fizzo Satbi mais Etoile du Centre lié Big Fizzo hapana baga Etoile du Centre hizi Nziza Desire irihe why mukagenda muvuga ngo aba legend Fizzo enda kubwire rero amakategori batazi je ndabivugire nga ugiye simbizi ari umuraperi sema vumba ikanda babwire rero amakategori abantu batazi Kidumu Kibido ni première génération apana bo tuvuze première génération ariyo babagiye bacancu wa misi mugabo Kidumu acaba mu kijya kibansoge barafoye Kidumu ari mu première génération Cedric Bangi bagiye n'abantu bari muri première eka ndabivuga ibi bintu nga muri akamo abantu babimenye ama deuxième génération niyo yacivukamo Fizzo Lolilo Etoile du Centre ego Kweshenji niyo Fizzo arabagenzi be bari basosokeye bande urumva yo génération niko ndababwira muri zga génération bavuye mu Etoile du Centre ba Ziza Desire bande ba Silas Damara ukacumbwira ngo ijya liste yakoze namba umuntu yakoze sinzi ko yagomba kuvugisha yakoze menga na Akeza yakoze na bajya banuze ba Patrick je pense bajya ba open mic barafise ibyo bavuga ko bafise abarinzi babo bajya ndabizi ko bafise abarinzi babo ukatufata Lolilo na Fizzo okay Lolilo bari babanze kumushira mu ba populaire artiste birondera Lolilo aracari oya Lolilo ntirondera muri legend okay mugabo rero baca bamushira mu ba legend aba legend rero ijya karandire ni yakwira aba legend ama ijya ni generation ya kabiri ndakubwira ya gatatu yacivuka mo Satbi Emery San
J-Fire uburirimbyi bamwe Mbidata no sinon la troisième génération Mbidata ni 4e génération ari muri 4e zacu okay je naciye mvuka na Masoja Eroero naciye mvuka na ba All Center baririmba karaoke naciye nzamuka mu miga génération indi mugabo Black J ari muri génération ya Satbi ya 3e kuko Black J rigeze kuba ambassadeur wa Smart ego wow musique ya liste zabo Black J bamushize muri categorie ni yari mu birondeza bo ya urumva rero biga rero babikora kugira ngo bavugisha abantu zigiye karandire je kwanza ubwo naciye ntangara navuga ati Filma Boy sinarimo oto turabizi no mu baririmbyi nturi turazi ko baturoze bagerageje kutwica batuvunagure ahubwo utaraja kure mu muziki w'u Burundi biraboneka cyane ko harimo ukurogana hagati yayo bo sukurogana ku burozi busanzwe n'umuntu akuroga gusa kwanga n'uburozi bubi enda kubaze gato Amipro nabura gukurikirana stati zanje Israel nabaji muga nta kintu nayo bayivuga turi muri groupe y'aba artiste yitwa Promotion de la musique abaririmbyi tout mais why naso indirimbo 3 jours ni rapasa no kuri Buja FM nturayibona ko nari ni barayivuga ko nakimwe mais indirimbo abantu baguma bayakira neza aba DJ bande bisigura gute ivyunguka no ushobora gutanga ivyunguka kuko ivyunguka nabo babitanga arabaririmbyi babanze ubu rero abaririmbyi babanze bariko bararira we baba urumva ari umuririmbyi tuvugana wanze yatanze ivyunguka gushika avuga ati muziko bundi ndawuhevye ndakugira promotion akamira boraza amafaranga simbiza amaze kugira abaririmbyi babanze utanga uvuze ico kintu why promotion yiwe ni kupage aba promoter ama media aba journaliste nabo bafite ikibazo kimwe cyuko bakwemerera ikintu cya kintu bakwemerera ntibagishitse bo tumenye bo je ndabatahura inzara umva mu majambo bakumuziko w'u Burundi haracyari mwinzara apana sumuziko no apana sumuziko w'u Burundi kiri umuntu azafise inzara kugatekiwe bro na muntu ushaka gufasha nawe nyina keneye kugura agasabuti kwambara impuzu ya bien mugana uwo mwaka basi ivyunguka mugabo nabikora nkuko bishaka mugabo rero music bamaze kwibona ko ari big deal kubera iki abarimvye bamaze gutangura gusohoka hanze baje hanze ibihugu mugabo rero bakibagire ko ari abandi baririmbyi bagikora bashaka zigira nguvu abandi bafishe kandi barafise indirimbo zo shaka guhigana we uzurabe performance ubana kwire gatoya naragiye no muririmbyi ngaba baguma bashira imbere cyane turahurira mu rugombo kuri centre sinamuvuga ngaba mugabo n'umuji nagize concert ngana bagira hagi mugabo yagize ikibazo Filma Boy yatangiye kugira concert abantu bose bacibaza ngana nawe nyacaza kurimba muri show yanje kandi umurimbyi bamavuga ati yewe ni igihangange waye iyi show carayiheba ruguru ariya show yiwe carayiheba ruguru si Bujumbura bro ruguru bumvira indirimbo ikaba yitwa kayumva me bagaca bashaka bumvirize rero performance yawe ishika sangapi to dufise album bro je nangwe kuririmba dagushira hajya kandi uraryoherwa zose ni vibe rero ukasanga rero ukumva umuntu arashoboye afise vibe rero mpamvu rero turabe ndakubwire by'umuziki w'u Burundi rero biragoye tuzi ko dufise president wa Michael des Musiciens ni Bright ubu tuzokumva batubwira tuje gutora president wa Michael des Musiciens narakora imigambi why Bright bishyu kukore man uramuzi president wa Michael des Musiciens ntawenzi aho uri naho noba mva hiriya nivyo tuma ujya Bright ndamuzi mugi impamvu namuzi nuko nico nagomana nagarukeko mu muziki w'u Burundi harabaye kurogana harabaho gutoberana amapine harabaho kujana imbere y'ubutungane voilà kubera iki bishika hiyo kandi vyitwa ngo mufise amicale de musiciens cyangwa ngo dufise bigaragara ko ntawenzi amicale de musiciens nashaka kuvuga ikintu kimwe iyi message ndayirungise kuri amicale des musiciens why amicale des musiciens kera igikora member umuhisi member yaragerageje urazi ibi byo gukina mamaci uwabizanye ni member na jewe ikenda kikubwira ikintu baba batababizi watangwe kugira ibi by'amamaci by'abakinyi abaririmbyi ni jewe na president member umuhisi
namba mbesha mubaze uwo bita Christian Xavier twabipangiye twatangiye kubipangira ahantu twagiye Ibugarama Ibugarama twatangiye gupanga na president member umuisimani Mezagira match ya mbere twayikoreye Kamenge kuri centre jeune jewe Pierre Nkurikiye Masodero rero turakina match ikurikira tuyikina mu Kamenge nyene ku ishure ngaha mu mashuri ETS why member amaze kurangira ko ico gihe cha member mikade mizisi wasanga Silas Damara mu biro ajyamye ukamubaza Silas Damara bikwaye umusanga secrétaire muzima yigamye ku ntebe amati why mutategura ama festival mutategura ivyama match ibi match tabitanguye kubikina kwa gusa yego mu nyuma member avuga ati tubitangure kwa gusa tuzogira ikintu gikomeye après aca ditabimana mugaba aba mipro baca babibandanyako bakoresha ivyunguka me imigambi yari yande yari ya member ico gihe umviriza iyo cagiye twagiye gukina match duhura n'aba journaliste reception yabereye kuri Ingo ari mu boss yasohoye atanga 4 millions ati musangire côté y'aba journaliste na côté y'aba artiste kwanza si 4 millions sorry ni 2 millions tuyige ico gihe Masterende nabiyagarikiye naheruse nyo ikieri kimwe skieri cyo na brochette chaturata ayandi donc kwanza ari 4 millions sorry ayo mafaranga ntuzo yagiye bisigura gute nibakora ibintu ngo babikore bajya mahera nayo vraiment nayo nkeneye mugabo babikore tukora ibintu byereka yuko arakazi uno munsi by'ama match nibajya nyene rero yamaze kuba team alo landry promote uko wapi kuya ka systeme tunaenda Gitega tutapata hotel za buri mugara barinzi bagiye mu izo hotel batanze haje utafisi zina no ajya mu mige hotel wacu ujya mu isite ibyo wono ari nari Gitega abarinzi bajyamye muri hotel ari abantu barinzi bane abarinzi ba star bagasangira hotel why amarere yavuye kubajya borganije igyanuze match nibapanza ati abarinvikana akamuzogya maha abandi mwironderera ama hotel mugabo basigiye kusanga abarinzi jana umuririmvyi bica mujya muri batatu oya naje kuri match ya mbere ati yabereye kuri stade Ngoma match yabereye kuri stade Ngoma ndi mu ba promoter bayi promotinze mugabo narindiriye ko hariho na message imira ati ndakurukiye n'igihumbi arakibuze merci biga migambi nitwe twayitanguye jewe na n'umuhisi member amwe na EP Famba manager wa Vishulove uno munsi urumva baraberuminye bigaje gukina ndi muri ya groupe bavuga ati tuze dugira entraînement ndabirimo mugabo nkabona ibintu byarataye inumbero naho nogenda hajya nogenda kurorera je frima boro mbona mu makonsere y'abandi baririmbye oya natumiwe why kubera ikinje kuraba amakonsere y'abandi bantu ugasanga uyu ni wagiye hajya nyene ejo uzomusanga hajya why nabandi baririmbye bafise performance bokora Shani Queen na Mokenzi wabashira hamwe ubu ninde ari hejuru Mokenzi why kubera Mokenzi afise kontra nyinshi Shani Queen afise talent yo bisigura ati talent uzoyiga abandi bakidandaza c'est-à-dire inuko music yari bagenda n'umwanya uno munsi byarateye inomero mugabo umenga bafise ivyo barimo vyo mwanya wabo mwebwa donc music wacu ufise byinshi waiti byinshi toshaka kuvugana kandi okumva ati uno munsi vyo kwibuka Sosoke tugende ngaho Sosoke tuzokoma tumwibukira mu kabare oya tumwibukira muri 565 oya Sosoke vyo kwibuka Sosoke barabiteguye nabi Sosoke ya legend ninda atazi Sosoke no naje kabukibo tosaba ikibuga gikomeye cyane akavuga ati igiseke ngikiga cyangwa mabase ngajya bagashira hajya umuryango Sosoke ngabo abaririmbyi tukaza tukagira festival iteye ubwoba hama mahera tugacanga amafaranga tukavuga ati nayo amafaranga mu imbegeti bagashira base hajya terera igihumbi jana umuryango Sosoke ntwama twibuka Sosoke mubona ugasanga bidondo niba bishigikiye adutwaye mu kabare bino nyene by'amafuti bro bidondo rega nawe niba bikora kuko nawe nibwo buryo bwiza ati rero tumenye gukora ikintu ari ibintu by'amanyanga byinshi mu muziki wacu ne dushaka rero ko biguma bihinduka abarundi bakabona umuziki mwiza uzurabe muri Tanzania habaye ikintu
uvuti kweri ikintu cyabaye niki uno munsi habaye ikintu wewe ingo akanyabwa we ingo nawe ugasanga gusa nyamba ibintu by'amainsolite biko bibaho mu muziki amainsolite ari ya why ugasanga umupromota muzima ukaronka umwanya wo kuvuga indirimbo cyangwa kuvuga ibintu ukavuga amakuru y'umuziki w'u Burundi uko tugenda ukavuga ngo Shimamanda n'umuziki wacu why bihuriye wa mwanya wo gupromotinga abaririmbyi turiko dupromotinga abantu nabo bariko bironderera izina batubo turabapushira urazi ndababwire gatoyi uno munsi je ndababazwa n'iziga biganuze izi aba promoter bita simbizi why wapi sindamwemera kubera sindamwemera simbizi sindamwemera n'umuntu akurikira n'abantu benshi baba bafise amainsolite sivyo nazi kwidandaza nka simbizi uranyumva yidandaze ku izina giwe urazi bagiye abamujako nivyo systeme za ba simbizi ne ya bakora systeme yego bakora systeme za simbizi none bakora cyangwa ni wakora systeme zabo ni wakora systeme zabo mugabo nazi kwidandaza nkabajya kora ivyunguka man kora rero uvuga ati je niko ndakora new music ndawugwanira uno munsi ndakubaze gatoya Landry Mugisha uramuzi ni watu arongoye Akeza Net yadugije barinzi bangahe benshi mukombozi Frank Generation Landry Mugisha Akeza Net benshi abarinzi benshi agikora kuri Bonesha FM ego SSB uno munsi mbwira umuririmbyi yova muri radio ubonyene turagukuye ugenda nyereka rero umuririmbyi wazamuye gushika ngaho ninde iyo vuga iki nta numwe dukore dufise radio zikora niyo mpamvu barabire bajya bakoze byinshi ama TV online muri make ushatse uvuga ati radio na irafise ububasha bwo kuduza artist TV online mugiye mu makonsere z'abaririmbyi kuraba amakonsere mudushikiriza amashow kaki mutadushikiriza amainsolite ama entrées abaririmbyi ziga zirigisha umuririmbyi kugenda avuga ati je performance ni performance apara kugenda ukavuga amashugwe ngo aje yambaye ngo yaye bizokwama biga nyene to Barundi bashaka insolite bo niyo mpamvu vuze ati dushaka rero umuziki wacu ube mu byiza na bibi tumenye yuko tukora umuziki ushaka gushika kure dukora umuziki mubi mugabana tweresa ati aha ni habi shaka twakosora bigendo amuganga uvuze ikintu nabi ngo mugasha nk'ubu akamo video none disinga Natasha ubu nyene ejo mu gatondo ja kumutakura cyagura fata Fima Boy mugasha la boss Ramos tugenda mvuze Big Fizzo aho rero Bantu Boy bachaza kunerura mvuze Lolilo ni ngumu mvuze Sadbi Papa Shebe Simba Gang achaza kumubita mvuze Sadbi acanumira abanyakanyosha achatumira baba danser no why rero n'amacawa ahari ashusha umuziki umuntu yari kubishobora ni Simbizi muga Simbizi sivyo arimo Simbizi koresha umwanya no dusanga rero nazi ivyo arimo bijya nivyo bajya umva badisinga baraba umuziki ni nawo tuka okay eka uranuse Jeffrey Maboy wapi ukanuka unwa iki ntarakimwe ubudugije umuziki narabikoze ndiko mvuga kuri Fernanda cyambwira kazonkubita voilà utuzoshikaye Ewana yarantegereye arambona neza aranandindira mu modoka para ngo yaratumye umuntu yabanje kubituma ari Bujumbura duzi Igitega arandondera ngo zo gukubita ambi ati muzeye wewe nzo gukubita umuziki wa Burundi umuvuze burya hari strategy zo kuduza umu artist urashaka kumuvuga nabi urukura muduza urashaka kumuvuga neza urukura muduza mugabo artist bo mu Burundi ivyo bintu ntavyo babona bo reka ndakubwire gatoya showbiz nyinshi zizo zatakaza abaririmbyi bakora atakara umuziki wacu ubu uzucuba kujya nyene tubimenyereye bo reka rero tuvuge ku iki kintu je nigeze kuraba nigeze kwicarana na Noze na Lolilo Lolilo ajya afise ibikorwa byinshi cyane rero nco namubaza brother je nyekubwi wanje tunafeli wapi
yaranose aranuka cyane ati no tanga collabo new generation yiki tugira ama collabo kugira music yacu abantu bashaka mwebwe Lolilo bamenye ivyo murimo sivyo mbe urazi me Lolilo urazi ko ari umurinzi wa mbere mu Burundi agenda ata permis sorry ni bamufata agenda adafise document nimo y'umuduga mugabo hose bakamu hose mu gihugu bakamu police ahuye no police ati Lolilo komera kubera iki Lolilo genda mu ntara ariya mu mitumba niwe bazi badafise n'ama television baramuzi abana bavuga Lolilo waye ucumushira ucumufata nk'umuntu adasanzwe rero n'umuntu akomeye cyane mu gihugu cy'u niyo mpamvu uzatera mu muziki wacu fuki tuwa respect kuba legend tumenya ati uyu yakoze na new generation tuyubaye ikintu dufise mu muziki agaciro ugahawa wundi ngo afise izina ubunyene tukibagira guha agaciro wa wundi yatumye uyu yaje ubu agira iryo zina sasa kuko hari uwaciriye inzira abandi ba artist aribo ba Big Fizzo aribo ba Kidumu aribo ba Sadbi aribo ba Lolilo na ba Chancho Misi n'abandi bagiye niyo mpamvu uvuze ati rero aba bose bagiye barakora ama reggae music b'Igitega baranyitse ba Mahunja music bari voilà Frank Génération 80 baragiye bakora umuziki mwiza rero umuziki mwiza rero uri mu Barundi abarundi ni bashaka gukora umuziki mwiza ugasanga ubuntu mu imisi tugenda nibihe ugasanga uririmba indirimbo uturira abantu umuvyeyi canke manager wa TV ari kumwe n'abana ngo ngurabe indirimbo shasha y'abarundi ugasanga abana papa akacusimbisha wayi ukuriyereza ama stress dukore muziki ya bien abantu babone kubita indirimbo ya piano ya bien mugabo abana bakoga bambare neza abantu bazoyikunda bareke kwambara ubusa none kuno munsi mbona mwakanya mwabaye abasirimo abaririmbyi b'abarundi muriko mutuzanira ama clip yo gucitura karanga no sakaranga no two tujana nibihe ibi rero two turabirenza tujana nibihe umva mugabo mwarengeje mugabo rero kuko mu ndirimbo nuko mwambara ubusa gusumba nuvuga karanga ushaturimbe mama wararaye apana oya sinshatse kuvuga kuririmba ubu tujana kuri kote kwambara tujana n'amahira mugabo mwa muriko mwica abana mu mutwe umwana kubonye umuntu yambaye akantu ko musi ego uriko mwica mind mu bintu byica mind bituma abana bakura ivyo rero birafise abijejwe bajya bazibira imiziki bajya barabijejwe je nasohoye indirimbo yanje ndi fresh yiga ndibaza ko ata indirimbo y'Imanoro ni donc nagerageje kuririmba single mugabo iyo single sinakoze bantu barimba single mugabo je narinze ndi fresh nagerageje ko umukobwa sha nayo guheba fata undi buzima kubita icupa nkabajya nakanyama hagati uribagira umukobwa uragenda kukubita icupa rya kumukabenzi Frema uri mu artiste nturi wa vuba nturi mu artiste nturi mu upcoming kandi nturi mu new generation sivyo mugabo kandi ni na Frema bigaragara ko aba promoter menga inzira zawe barazugaye canke hariho ibibazo mugiriranira koteye mu makartier mugaca mubizana muri entertainment aba promoter umva nakubwire man aba promoter tuje nabo tudofiki nakibe dofa umuziki mwiza barawubona igihe nasohoye indirimbo ni wewe kirato narose kinkwiriye sinshaka ijya ndirimbo nicaye gusa gutya ari umupromoter naronde ari umupromoter uta Vasco wo muri Tanzania asigura amasinema nta numwe Vasco DJ yaranelefonye ati big up Burundi music ejo narabonye yarayipostinze kuri Instagram yiwe na aba promoter ko bayipostize barandiri promoter ko bazipostinze mugabo bagiye kubona ko tumaze gufata inombero ti umuntu tutro aba promoter benshi bafisa abarimvyi babo shawe attention numbaje ico kibazo randiri promoter atangwa ari promoter bafisa abarimvyi biwe abana nabo babana mu zimwe donc basangira numu muduga bagenda numva dugira mu bajya nyene nasho nari bezo yo gukurikana indimbo zacu umva nta mwanya gifise atari muri mvyi wiwe na undi bo acha yisemba mu bajya abandi nyene ivyo man bro mimi nishasirika usinambi aba promoter bariyo je ndashaka amafaranga natasha
Okay, no, okay basi Freema Boy aso indirimbo mureke kuyivuza. Natasha ko yama muri Tanzania. Nta nivyo tuvuga. Ko mu mutabivuga. Kubera iki? Yabamenyereje amahera agiye mugiye mu event ziwe, agiye mu biganiro akaca sora Samire akarindira akaca sora sister wangu Natasha. Acha ibyo bitu. Reka ivyo bintu sister Natasha. Ivyo kugenda urabona ivyo niwe vyace bigenda bikwicira kariyeri yawe. Usinifungishe. Iyo niwe byakwicira kariyeri yawe. Ugiye mu biganiro ugacutanga amafaranga. Ubaza nge amafaranga bayabuze ejo bazokuvuga. Ntibamuvuga. Okay. Ubamagaye mu anniversaire yiwawe ukabarira amatike, amabisi yagusa. Ukagenda nabahaye frais d'omission. Ukabareza kiri umuntu wese yarurira inyama zizimvye. Bazibuze ejo bazokuvuga. Ivyo nivyo rero. Erega. Okay rindira. Rero boca bareka kuvuga Natasha. Abaye bijya bintu akabareza nizo nyama. Baza kuvuga Freema. Shaza kuvuga Freema. Rero babanze bavuge bajya. Je bo umuziki wacu ufise ibintu byinshi man. Uga mu promoter go posting kandi bigaragara ko ibi uvuze ari nivyo biriko birashikira abaririmbyi b'aba diaspora. Aha. Muri ivyo mu diaspora. Jari muri ivyo twakoranye YC. No muri ivyo muri Amerika. Fise collabo nyinshi. Bo zine zitarasohoka. Kandi ama video zisara abakoga nyene zo hanze. Mugabo ndababwiye ati baze je ndi muri game yonga mu muri hanze. Indibo nizaza gusohoka nizife. Zikene promotion. Turi hanze. Bati Freema Boy tushapigwa sana. Freema Boy tushapigwa sana. Urazi kupigwa. Kupigwa unasikia manake. Tushakuliwa franga sana. Tumaze kuribwa amahera menshi. Ari journalist akakubwira ati jewe man ima yaje ndakwereke ndamagara bagenzanje tugira kazi akaca yamira niko bambwira bajya baza niko bambwira je none Freema Boy ndimo dukoze izo soka gute ni kwisacrifice rero tuyizosore namwe mudashaka konye basi zikipendwa saa zikikatara basi dukoresha ingufu zacu niyo mpamvu mvuze ati rero wewe urazi fise même collabo na legend mukuru nga mu Burundi Jeffrey sinamuvugize namwe mvuze legend mukuru kandi azwi cyane bacha bamumenya mugabo erega acaza mu ba legend batatu okay wocu yibaza rero mukuru rero muri bo iyo ndi ndesore gute na promotion hari promotion naho twotanga atagukunda nagukunda urumva bigaragara ko mugabo rero muhuye mu niyo mpamvu ndakubwiye ati arama event je nashora kujamo please abarinzi ngo twahuriye ahantu abarinzi tugende je nzofumbona Joka mbona muzika event iziga event z'abaririmbyi mbanje gusa gucilinga cengenda na bindi byo kuvuga ati ngo Freema Boy ngo ebana ingo dusa nkakujya urabona bajya nyine bicaye ari aririmbyi kujya tutongera n'imipara chance cyane chikira kubera nashise Freema yashise yagiye na bintu tuvugana bajya nyine tucaranye na ba promoter bamwe ngo ari bo batugukunda atagukunda Freema ni giki wogenda uhanura abajournaliste abamedia muri rusangi n'abantu bakoresha ama TV online zikore ni nyinshi kandi za bien turazikunda usanga abakoga beza abakoga bavugisha akweti hi abakoga beza dufise mu Burundi urazi mu Burundi dufise abajournaliste beza abakobwa bikora gusaba asiga tiyerekana amaso ni beza mu rero ama TV online aje kubwacu kudufasha mugo sanga rero zige TV online sinzi ko abashiri baho wababuza kwidandaza cyane muganizere ko akamo itarimo bo akamo sina bo izo je niko navuga ama TV nayo no ishiramo kuko niko ndavugamo zose uri kuvuga muri rusange bo rero bakore neza abajournaliste bo mu radio naho babananye bakora uko nyene kuko akazi bakora ni keza cyane baraduza umuziki wacu arabarinzi benshi basose kuri ama radio kandi big up barakora neza cyane je nshaka akamo Imani bayizagire ejo mugire na studio yanyu ya radio Imani zo bikora zovanga nyene mu misi tuzori muyigura ko jewe zovanga muzigura mugire antene nkiga amuje mudutuma ko mvanga bica biba ni Freema ku kintu ngoma ngaruke ko tugenda tunasezera abakunzi bacu nitubarambire cyane ni kihe kintu wogenda uhanura aba artiste bagenzawe ku bintu bivugwa yuko murogana kurogana ngawaye turogana kuki Kidumu ko yigiriye muri Kenya Fiso ko basigaye ibera mu Bufaransa mu Bubiligi muri Italia mu Butaliyani mu Butaliyani
turogana kuki dufiki turogana donc ni job gusa ibikorwa nivyo birutana ego ni job no kumenya strategy mugabo biboneka cyane ko biriko bigaruka kuba promoter aba promoter birabagaruka ko kuba promoter benshi usanga imbuga zabo bapostinga gusa abarenzi babo c'est tout mugabo rero YT umenye yuko music y'u Burundi music y'u Burundi iracakina kanovera keza abarundi bashaka kanovera ku muziki ngira indirimbo basi tugenda tuvuganye ngaha je nigeze kuri indirimbo y'ibihe nabitusi birimwo na mukobwa yambaye nabi arimo indirimbo y'ibihe mugabo yaziga indirimbo z'ibihe ziri tubona rero tujya rero muziga fashion ziko zirasohoka nyine ugasanga none ni kubera iki izi ndirimbo za fashion nazo nyene nta ndirimbo imara amezi abiri baho on top imaze amezi menshi n'atatu bo nani navyo biva ko bitameze nka za ndirimbo ba Satbi bahora basohora kera indirimbo umviza ndakubwira ziga za kera zaragiye za Big Fizzo ora baju cece urazi yuko ziga za indirimbo za message urazi yuko uja muri boîte borazi mu bavuga indirimbo ya Big Fizzo kera gituma imiziki yacu ikira ta qualité uzoje mu ma club ubu ugasanga umuntu ari mve hit wacu je kurimba ngo ni wewe kirato naro ukurarimbira abakenyezi message barayo ugiye kidubu niko ndavuga no ukurarimbira abakenyezi ukurarimbira abantu ngo bimboregwa mu kabare bacasha kubita shi ubundi fresh rumva ziga za vibe nizo baca bashaka ko izo bishakira wow ja muri club nukuri genda ajya higwa weheruka gusohora ni vibe yo muri boîte ni vibe jangine challenge z'abakobwa beza dufise kwanza urazi ingora dufise abakobwa bo mu TV online zamura supporting urazi kuri umujunasi ko ubufise inguvu nyinshi gira challenge tukashitaginga TV cyangwa tukashitaginga izina ryawe ubu supporting ikintu gikomeye cyane bana jina giza ka challenge kindi bose apana ya film boy shira zina dramatique gira nazandi tubone ko dukunda ibintu by'iwacu YT challenge ukuragira Harmonize we muzohuriraye ufuye nindazo guhamba jewe erere ya mbere nakora mu buzima no gukurikirana umuziki nyamahanga wow merci dushaka rero mukore ikintu cha bien tuache bitu ya kukubya kudisi bengine apa wa Diamond ni ya Diamond pa ngo ni simu kandi rero ndakubwire gatoya akamu ndayikurikirana TV misi yose nkasubira kumva ibiganiro byo kudisinga genzoza nsabe ndamukubiti uzo kwa disinga umuziki wacu mukomuranye genda Rwanda shaka rero umuntu azodisinga akamo ikurikirwa n'abantu benshi dushaka rero tukurikirana ibyo kudisinga pan ndapiga mangumi promoting umuziki wa bien mbe murazi ko mu ichi muziki bidondo na dandazi muzo hajya mugiza dandazi muzo naora statistics yose muzo imisi yose sari bitu bya mupya kubeke mutagenda kumubaza imuzo wazirangu yanga ayo samakuru mushaka makuru yahe mushaka kubwa muvuga ati kandi bigaragara ko bidondo yarateye imbere no muri RMG yiteje imbere akaribeshaho ndakubwira bari bafite restaurant bicapati badandaza bakoresha baburuguje ibintu by'amacapati kuko mutaza kubarondera amakuru ayo samakuru ba Bifesi nomsa ko buguruye nabonye ne bafisa amashop John ina ndi kuwatafuta why munataka nini munataka tukone ngo urumva ngo kandi umva ngo ari by'abarundi baragara je ngubu simbizi ngo ndafana urabona ko wanyitavye wewe ndashobora guhamagara Dramati ubunyene duhagaranye nga cyane nka kwereka muri telefone yanje nkamukorera promo ntiyandisha nkamurungikira nta na merci bibiravana we kora nurabe merci nkuko je naje nga nandukanye n'abandi bantu benshi je nubisa akamu apele akamu ndaza apele y'abajournaliste mfise muri telefone ndaza ko ndazi jewe ndicisha bugufi ndazi ico nyine bajya bakoragara mais un jour bazobarondera un jour bazobona yuko ko bari bikenewe uno munsi abari hejuru bari he baragiye abari Tanzania bari hejuru bari ijambo rya nyuma cyo tunarangiza garuka ufise indirimbo wakoze ukorana n'umuririmbyi OLG Oleg iyo ndirimbo yaravumye
iyo ndirimbo yaravumye mesherzami yego yaravugijwe mu butambiro kandi iri novuga yuko ifite umudiho utambika ko wayikoze muri beat y'amapiano yego indirimbo barayikunze Oleg amatwa dusumira cyano yaragurishije shano inzara mwaramuroze arashonje kumenga Oleg ava mu muryango w'abakire boke we yaragurishije cyane umuntu agurishije cyano n'inzara bro ari inzara we ugurisha cyane guto ari umuririmbyi uri hejuru uri hiti ukagurisha cyane ya YouTube kubera iraki zitano cyangwa zinga uri inzara kubera why Oleg uri feri wapi mdogo wangu impanuro wogenda utekereye Oleg cyo tugenda tunaseze impanuro Oleg ni mugenzi torakuranye kandi si manuro young brother kora bien subira wubaka imbuga yawe uragushe cyane man bazi ngene ko ega biga urava siwe nafise team umurinzi adafise team adafise umuntu ahagarika ibikorwa nuko ego Oleg ndibaza ko izi manuro yazumvise kora turi nyuma yawe kora mtoyi wacu subira wubaka imbuga zawe chani yawe warakoze rero kwigurisha ya chani yawe yari irimo ibintu bya baby cyangwa iki ibiki ziga ndirimbo ziwe ngo baby iki ifise nambari korayo ziga zari chani ya ziga zari chani doctor pastor rero urabona ziga zose zaratakaye ziri mu bantu subira ukore chani yawe bien usubize kingoma ya ushire kwingoma kuko jewe naramuronde gya mpeti igena ko ndakora indirimbo ya vibe mfati toroge kike gipeti nyene ya kirashoboye tukidugize indirimbo ya vibe cyara twise man ya tukora ibintu ya bien rero nasubira akore cyane yiwe arekane nibe bintu arondere na team mukurikira Oleg na team afishe man none kumenga numwe mu maririmbyi bafisa ama insolite menshi mu buzima busanzwe izo insolite nazonzi urazizi nyinshi okay jena zonzi sensorite jena insolite rangirira maro kumva ngo OLG Oleg ngo bamufatiye mu hoteli ngo yabuze amahera yo kuriha maro kumva ngo OLG Oleg ngo yaguhatirije telefone bo ico kirabaho kandi bigaragara ko abaririmbyi b'abarundi mufite ikintu kimwe murafekinga ubuzima mu karenze ingorane zibafata ni viole inda no kujya amahera y'abasho izo ngora uzukumva muri mvingo yafashwe muri rinzi umenye ati ingorane nikiye kibazo inda inda se jimaze igute imbanye nizo zibafunga kwiruka ninda kwiruka ngo ebana natenda bo na mahera y'amasho na muri rinzi zo kuva ngo yivye ngo ordinateur ngo ivyiki ingorane zo kumva ziri mu bizibashikana mu mimba ninda no kujya amahera kuzoruma ego okay jewe nta kintu kirekire numva navuga gusa kimwe abaririmbyi b'abarundi musigaye mufekinga ubuzima bigaca bibarengera bivanye n'uburyo mufise bigaca urumva kujya gufekinga ubuzima bikaba birebire gusumba uburyo mufise naguciriye mu ngara bigaca bituma rega n'ubusuma buheraho nyene ndaguciriye ngara umisi muzotangura kuyiba urabona gufekinga life abarinzi dukurikirana ibintu byo hanze cyane ushaka kugenda n'aba bodyguard 10 udafise icyo wahemba ushaka kugenda n'aba bodyguard bashika babiri uremvye ugipanga urafekinga life be ibyo gufekinga life birabaho mu barinzi bakuru ibyo ni bisanzwe when ufekinga life nushaka kwifekinga nyene kuko ni bisanzwe ya frema we uragenda birashika wagendera mu bisi nabuze none nce mfira mu gatumba okay na gitoro gihari hariho amabisi nce nguma ariya ndi muri ville shaka nahe ama bose déplacement okay na mafaranga fisa kuyo kuja muhira fise ijya nyene ya bisi nce ngyama muri ville ndavira none amabisi ntuyurira tukagenda abarinzi tukagenda guhamba none Rindi ushakura abari barinzi badafise amafaranga canke bagifekinga life uzogenda hafu y'umuririmbyi bagiye guhamba ku manda uzobona abakodesha imiduga abaza mu miduga ari batano bicaranye ku muduga wana bimeye guhekana okay mugabo agera ucubona ugiye mu bandi barinzi bindi bihugu imiduga ivari ya gushikari nakaraje no ivyo n'ubuzima bro muga frema abarimvye b'abarundi bigaragara ko mugana aho bafekinga biragaragara ko ubu mwimisi muriko muraronka ama concert yo hanze mwatanguye gusohoka igihugu cyane gusumba bwa mbere imiduga kwanza ubu imiduga muriko murayigura no nirazimbuse sivyo
igitoro agatoro naho kabuze turabizi Imana izobigira kiboneke kiriho kandi jewe ubu déplacement iriho urafise déplacement hapana kwideplasa tumunari deplasa bien umunari deplasa neza ntangorane kwideplasa ihari nigiki kibuze kugira ngo dutangure kubona Frema asohoka hanze y'igihugu cy'u Burundi ikibuze ni kigane ko ndavuga abantu bategura ama presenter bategura ama evenement bagerageze muziga ama event baraba bashiremo bose nibavangure nibagire kagako abantu banze bakurikirana fan base nge muntu arabizi agiye mu biteramo ino yoshobora gutwica umuntu turamukeneye niko bimeze niki kintu wogenda ubwiye abakunzi ba Frema Boy n'abakunzi ba Kamo TV kugira ngo bwa mbere bakurikirane imbuga zawe bace banaza bagire subscribe kuri Frema Boy indembo shasha nabaye hama Kamo TV ni TV ya bien moye mufisi ibintu mushaka kudandaza kugira iki ngo mu barondera baze tubagirire promotion wow kinju arawa amazi menshi urazi muntu kwasi ama association ya menshi baze tubagirire promotion bazi canke mu abantu bafise ivyunguka mukore abaririmbyi abantu mushaka kumva amakuru y'abaririmbyi ibintu byinshi biganiro ibiganiro byinshi bicanga ushaka urukundo biki usanga agira subscribe uzaronga show ya bien ndagushimire cyane big up sana merci White yes yari MC White MC de la capitale politique the big aims of the town Kirura Oji nikisema MC White sema sauti ya chui nikisema sauti ya chui sema MC White ndabwira tuzosubira kandi naho bucyaha ciao